hari ahantu handitswe ko utarongoye ari kosa canke kutarongora canke ngurongore kutazoja mu ijuru kutazoja mu ijuru guys ijuru riri open ku misore uwize Yesu wese yaba inkumi yaba umusore yaba umutama yaba umutamakazi azobona ubwami bw'ijuru rero ico kintu kitokubuza ijuru niki kutere uruhagarara wumva uko umenga utarongoye harabavye ni abavye singombwa urongorwe ariko kurongorwa n'umugisha no kurongora n'umugisha mugabo kandi sinangombwa ivyo bibe pression y'abantu arongora joho ubunye urumva ndamaze no kubimenyera umva abantu bose post nzi foto kutarongora urashaje atuyo nuwese je mbisi imyaka ingahe murazi imyaka yiwanje muzanga nifite imyaka 12 mugango n'ubwanwa turetse na pression y'abantu bashaka no gukorerwa no kuri pression y'imyaka yiwawe wenyine kira imyaka ugati yo ndashaje ukihebura cyane mu kubakobwa tiyo ndashaje cyo kara bagenzi yo abo muganye bose bose bagize mariage mbege ibintu eti ndamarama yenda ebana karabaye ukachuva kuvundura ubonye wese mu rugo ashika indani okay ugasanga iminsi yose wama mu marira uratuntuye uragize iki kwera uwo muntu mwagiye kubakana ubwa pression yiki canke kiriya oya nibareka abana nivyo ndazi ntabaguwe neza kubabona afite umuvyi abashaka ashaka iterambere ku mwana ashaka iterambere ku mwana rero kandi kugira urugo ni rimwe mu iterambere umuntu agira mu buzima aha twebwe kandi nawe uri single ndi single oh la la twere hari ntango taratera mu buzima ari nawe taratera mu buzima nibabanze bareka abana kweri kuko nibaza yuko nabo nimba bo vyarashitse bakabatera pressure kugira ngo bakane na papa bacu canke na mama bacu ntitwari dukwiye gufata ubwo buzima kabwo tugomba kubesha abana bacu tubareke canke mutureke twebwe abana bahanyu tubanze twumve yuko ivyo bintu muri twebwe birimwo turi tayari kubijambo burya kintu cyose ni ifoko kibanza kwanza kukuzura wewe kugira ngo nawe ushobore kucinjiramo sino kitarakuzura ucinjiyemwo uhura n'ibibazo none fiko none wowe uri single jewe none ndi single ko benga rivuye kure nirivuye urisigura no muntu oya jewe sindara ndisigura ahubwo gusa je ndi single nivyo ariko hariho umuntu tagisigure gute oya jewe ndi single bafata ivyo ndi single jeni kuri bambabarire ngoma mvuge kino kintu kandi ico kintu hari n'umupastor yagize kumva ikakivuga muri Tanzania yavuze ati nimba ushaka gutera imbere kwanza banze wihoze abantu bagutelefona bagusaba uburyo ushaka gukora 300 hama ngucu komba nguzura runka 100 ngo muhira hama ariko rero batabitahura nko muhira bande ega umwe wese arabaye karondera ubuzima bwiwe titamfish none okay hamwe wopfa ntibobaho ntibonanya babaho rero ifoko ukasa bijya bintu byose nimiburi vura umuntu akwikwirengagaza ni mama wawe ariko nawe ukwiye kuraba some kanaka umuha kugira ngo usigare nawe yo kwiyubaka ko je ndibuka twarigeze kuba mu nzu hey my Jesus Imana ikura kucapfa twarigeze kuba mu nzu turiha turabahungu bane batanu kandi iyo nzu ntitwayiriha menshi mugabo sometimes yaratunanira udafise income yahukura biragoye n'igihumbi wokibura kandi rero twabona dufise income ahubwo sinzi ukine gusa ahubwo ngire ngira tutizerana ugasanga iyo nzu iratunaniye kuri kuko wasanga twashaka kwambara ikirato c'ibihumbi 100 ugasanga iyo nzu ntashikana n'ibihumbi 100 mugabo ugasanga yatunaniye kuri atura abantu bane urumva ivyo bintu yabara amahera kubura canke mwararabana kubaza ati ngira ngo kwa kurabana ku mazi kwa kurabana ku mazi rero umva mugurumviye nise uwo mubasi nanje ndi muri iyo nzu basi dutayatiranje kutura abantu bane ariko utari muhira ivyo bimpa ibindi vyiyumviro bituma niga kubaho kwibako ndikura vyumva nteko ndaraba mama ngo afise iki ngo canke ngababa nabafise iki vyigushika kuri no mwanya n'ukuri hako no telefone na famille ati ebana je kwenda kwamye ko no mba numva umengo ahubwo
noraba umwe mu bandi bantu canke nko mu bagenzi akaba ariwe nitura. Hello my people, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, muraho neza. Excuse me, uno musi muntunge kabisa ijwi sikirenga, ndiko ndapambana na grippe, murabizi ko muri ino periode biragoye. Ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV, uno musi ni musi special, reka maze ndaguhe ijambo ry'ihumure, ushaka kuba ugwaje cyangwa ufise ikindi kibazo cyo mu buzima, wihangane nta joro ridaca kandi ibihe birahindagurika, ntibitume wihebura wumve nk'uko umenga ubuzima burahagaze, oya ejo buzoca. Nk'uko nababwira uno musi ko ari umusi uri special, mfise umwemvite ari special, nawe sibundi ngira muramubona araberewe, ni umusore basha sinavugira hejuru. Fiko muramuzi muri Trafa Company, muramuzi hirya no hino, afite n'imbuga zikomeye cyane, ndabizi ko ari umuntu wanyu. Reka maze ndamusabe abaramutse ko bamukeneye kumva uko amerewe, hama rego musi bumve ibyo tuza kuyaga. Turakwakiriye kuri micro za Roy TV. Yeah, thank you so much. Ndisanze kuri micro za Roy TV, kandi nshimire cyane abantu bari baradukurikirana, ndabasaba yuko bashigikira ino televiziyo bakagira subscribe kugira ngo baze barabona ama notification y'ibiganiro mugenda murakora, ama content mugenda murakora. So rero numunezero ntangere kwisanga hano, ubwo rero ndi hano kandi n'ubwa mbere uje kuri micro za Roy TV. Eko. Oh wow, naratevye. Yeah. Naratevye. Okay, Fiko n'umujene, turi muri uno musi nateguye deba y'ugwaruka, ko ndabizi ko nawe ari umujene ataraba marié. Bien sûr ashaka kuba umujene muguri marié, ariko Fiko n'umujene novuga ko ari single, kuko utaraba married muri single. Nuko ufise umushira ari igihugu kizi kuri single. Okay, no kuri karanga muntu bandika ko uri uri célibataire. Arubaka n'umucelibat. Yeah. Fiko. Yes. Uno musi shaka tuvugane kuri ikintu cyitwa pression sociale, cyangwa se kujya kuntu societe ituremera ugwaruka. Ugasanga Fiko kutarongora, nubona ko imyaka yagiye, asasa nko ku bakobwa hoho biza bisumbaho, uzubona baturimbira n'indirimbo ngo urashaje rondera umugabo. Cyangwa ugasanga umujene ari cyari muri ya myaka yo kubaka ubuzima bwiwe, ariko kubera famille avamo ari famille uvuga ati itifashe neza mu bintu vya economy, ugasanga utwaronka twose acha twaramuhira, we rero kuvuga ngo ahaguruke nawe yubahe ugasanga biragoye. Fiko uno musi ukorera pression sociale ya kino gihe, wowe uyibona gute kugwaruka muri rusange? Pression sociale ya kino gihe musanzwe bivanye n'ubuzima tugenda turacamwo. Ikibazo cyambere cyama kihawe mu buzima nuko abantu benshi umengo hari ukungene basetinze ibintu, hari ukungene basetinze ibintu ukamenga ivyo bintu nuko nyene bimeze, ibintu birahinduka. Ibintu birahinduka rero aho nshatse kuvuga gute, urabona nk'ubu nk'akarorero hari imyaka kanaka umuntu bamuha umengo atararongora yamenje, cyangwa atararongoka mengo yamenje. Mugabo vy'ukuri sivyo, turafise intahe nyinshi z'abantu bagiye barongoye bakiri bato, bagira ama mariage bakiri bato, ariko turafise n'izindi ntahe z'abantu barongoye canke barongoye bakuze. Rero niyo mpamvu je namvuga nti nta myaka yo kurongora canke yo kurongorwa ihari. Oya, gusa igihe kije, igihe nyaco kije kikuzana n'abantu banyabo. Kizanye n'abantu banyabo, bice bituma rero ushaka kuri ivyo bintu bagomba gushikako. Rero burya igihe burya nico kidefinise ibintu byose, nico kidefinise ubuzima bw'umuntu. Rero iyo mu gihe utararonka uwo muntu muvyumva kumwe, burya no kurongora no kuronka umuntu muvyumva kumwe canke kurongorwa,
nukora umuntu mu vyumva kumwe agutahura gukunda akwitaho cyane cyane mu bwako murakunda abantu babitaho nubwo natwe no misi tuko turabikunda gose nawe bitobera rimwe natwe tuko turabikunda gose ariko ifo nyine ko uronse uwo muntu burya kweri wisanga wagize iyo mariage kandi batarinze kuzana izo nduru wisanga wayigize fiko cyane cyane nk'abakobwa cyangwa imisore usanga bariko barabaremera cyane ngo ni barongore cyangwa ni barongorwe mbega uba hari intambamyi zishobora gushika ku muntu yagiye kurongorwa kubera bamuremereye we atari tayari of course cyangwa ukagenda kubera wemeza abantu mugabo utari tayari hari ingaruka ziriho nyinshi cyane kandi barakunda kugira ikibazo iyo bageze mu izongo umva pression y'abantu arongora jeho ubunye urumva ndamaze no kubimenyera umva abantu bose posting ifoto kutarongora urashaje atiyo nuwe shaje je mbisi imyaka ingahe murazi imyaka yiwanje muzanga nifite imyaka 12 mukango n'ubwanwa rero iyo pression bagushirako utabaye magabo ashaka kuvuga ati ego kweri nacerewe ukacufa kuvundura upfunduruye okay sawa shika mu rugo rero ibibazo ugasanga n'umutwe wawe nabo bari biteguye kugenda mu bibazo byo mu ngo kubihandoringa no kuvyakira urumva ukajushikira mu bibazo ugashikira mu bibazo ugasanga ari ivyo bibazo babantu bagutera pression nta nukumwe nebona bigufasha ivyo bibazo ni ivyiwawe nyene tuza kuvyikorera wewe nka wewe rero turetse na pression y'abantu bashobora no gukorerwa no kuri pression y'imyaka yiwawe nyene kira imyaka ugati yo ndashaje ukihebura cyane cyane nko ku bakobwa tiyo ndashaje cyo karabagenzi yo abo miganye bose bose bagize mariage mbege ibintu eti ndamaramaye ebana karabaye ukacuva kuvundura ubonye wese mu rugo ashika indani okay ugasanga iminsi yose wamamara uratuntuye uragize iki kubera uwo muntu mwagiye kubakana ubwa pression yiki canke kiriya so ukwiye gutekana burya Imana itangira igihe cyo kweri Imana ko burya urugo n'umugambi w'Imana urugo n'umugambi w'Imana ko ari umugambi w'Imana rero bivuze ngo mu gihe ugomvye guca ku ruhande ugakora kwicira inzira kwihuta utarindiriye Imana igucira inzira uzokwisanga nyene muri trouble uzosanga muri trouble rero turakwiye izo nduru tubuza abantu bavuga n'ivyo mugabo izo nduru tukazigwiza n'ubusa hama tugakomeza kugira ngo turabe ko twokora naho abantu bo kugira ngo tugire ingo nziza kameme cyane abavyeyi rero benshi cyane cyane kavuge ku ruhande rw'abakobwa ukunda gusanga uri nk'umukobwa washitse mu myaka runaka ugasanga uri kuraja muri 30 utararonka umugabo gukura muhira n'abavyeyi barakunda gushiramo akariro kugira ngo baforce abana babo kugenda kubaka batabona ko bari tayari bo kuri bo mbega nk'abavyeyi ameze uko wowe ubakira gute cyangwa se ni nk'iyahe nama wobagira oya nibareka abana nivyo ndazi ntabaguwe neza ko abona afite umuvyeyi ashaka iterambere ku mwana ashaka iterambere ku mwana rero kandi kugira urugo ni rimwe mu iterambere umuntu agira mu buzima aha twebwe kandi nawe uri single ndi single oh la la aha twere hari ntabwo taratera mu buzima bivuze ngo umuvyeyi rero burya rero akwifuriza neza kuba akwifuriza neza rero iyo pressure bakagushira ko burya we abayumva umengo iyo mariage mugabo nibabanze bareka abana kweri kuko nibaza yuko nabo nimba bo vyarashitse bakabatera pressure kugira ngo bubakane na papa bacu canke na mama bacu ntitwari dukwiye gufata ubwo buzima kandi tugomba kubesha abana bacu tubareke canke mutureke twebwe abana bahanyu twumve yuko ivyo bintu muri twebwe birimwo turi tayari kubijambo burya ikintu cyose ni ifoko kibanza kwanza kukuzura wewe kugira ngo nawe ushobore kucinjiramo sino kitarakuzura ucinjiyemwo uhura n'ibibazo rero abavyeyi kwene bahe busha pressure ku bana kandi sinzi none icambo cyuraho hari ahantu handitswe yo kutarongoye ari kosa canke kutarongora kutazoja mu ijuru kutazoja mu ijuru guys ijuru riri open ku misore uwize Yesu wese yaba inkumi yaba umusore yaba umutama yaba umutamakazi azobona ubwami bw'ijuru rero ico kintu gitokubuza ijuru niki
kugutere uruhagarara wumva uko umenga utarongoye harabavye reka ntiyabavye singombwa urongorwe ariko kurongorwa n'umugisha no kurongora n'umugisha mugabo kandi sina ngombwa ivyo bibe none Fiko none wowe uri single jewe none ndi single ko benga rivuye kure nirivuye kure urisigura urisigura no muntu oya jewe sindara ndisigura ahubwo gusa je ndi single nivyo ariko hariho umuntu tagisigure gute oya jewe ndi single bafata ivyo ndi single uno musi rero siba bigomba gusigura ibintu byinshi birebire siravugira hejuru bo nago bavuge ni Fiko vraiment yajaberewe cyane murabona ko ari umusore ari chic rero basha muri commentaire abafana biwe muvuge ni 5 kwa 5 turamubona kandi turamwemera ndabasaba kandi ndabibutsa kugenda mugire subscribe kuri ni Fiko hose ni Fiko okay, YouTube Facebook TikTok hose ni Fiko Instagram hose ni Fiko musaporinge ugwaruka gwanyu bashega turabiwanyu okay hariho nikindi kintu Fiko shaka tuvugana no munsi abantu usanga twarikuriye canke se twavukiye mu miryango itifashe neza ugasanga uri kurakura kugira ngo wigere kaminuza ukubita tudiri pembeni bikunde kuriha nukuvuga famille telefona ugwaye baragutelefona wewe ukacusanga rero ugwaruka ruko rurafata warakuriye muri burya buzima ubona ko iwanyu hataraba neza uri kurishinga abandi bana bakuze kira kintu cyose gihari ama heritage yuzuye ibisigi bibarindiriye taki na kimwe kibagora ugasanga ugenda guterama n'abani wabo bitunganye kandi uziko telefone zikurondera mbega ugaruka nago rumeze kusanga ruri muri ubwo buzima ugasanga uribagiwe icuri niyo wavuye uri kuragerageza kuja mu buzima utarashikamo mbega ntibishobora gutuma iterambere ryawe risubira inyuma cyangwa ugasanga aho wari gushika ntwashitse kimwe mu bintu nohemeza ugaruka wa kino gihe turakwiye tugakora amaboko mu mpuzu tukarondera amafaranga guys ufise amafaranga kuri inosi ufise amafaranga kuri inosi uzoronka ibintu byinshi no kuri uzoronka ibintu byinshi uzokoroherwa mu buzima rero nk'umuntu akunda ubuzima bwiwe dukwiye kurondera amafaranga hasi hejuru kandi apana kugaya akazi bana umuntu udakiza no kuroga gusa niko muravyo ariko ifuko dukora tukarondera amafaranga nivyo hari abantu bakora kweri basanga ibintu byose abavye barondereye mugaro nabatwebwe turinda kuvuga ati ebana shaka kuvuga ati turi babiswe vyinobera tujyaga agafi twirobeye tujya agafi twirobeye birasaba yuko dugakora cyane kuko ujyanye yavutse waba bayifise nubwo atokora wewe abafise umutahe abafise umushinga afise ahantu yohera mugabo twebwe turondera imishinga bana turondera imishinga twebwe turi abantu nabonye ndakunze kweri twe turi abantu atacho dufise mugabo dufise Yesu gusa rero mugabo bitavuze ngo tuje twicara ngo niko dufise uwo Yesu gusa kuko jambo gibaye ngo datarakora natwe tugakora kandi oya ico cyo kufaza ifashe wifashije ntavyo nemera Imana nifashe wifashije oya nabyo gufasha nawe utabishize amateka yego hari abantu yofasha atana kimwe bakoze none abisirayeli ntibaronka manu bakoze ikiza none gasha ubumani ricakoroka kwe mani iracaza yego zikorokera heze gende gutonda gusa none we nta munsi uraronka amafaranga utamerita canke ikintu utamerita ya haraba amabona yakisogasanga umuntu uvuye mu munsi umugisha umugiye kararonse ijya ni manu rero manu ziracaza rero gusa sizo dukwiye kuryamako dukwiye gukora tugarondera amafaranga kugira ngo twisumemwo dufashe imiryango bamwe hari abantu bamwe twivira mu miryango itifise cyane usanga atabirenze usanga atabirenze bisaba yuko rero tuguma dusapotingayo we have to work tugakorana ingufu nyinshi kugira ngo turondere amafaranga kanasi ndabona dufasha no mu buzima bwacu bwa minsi yose tugafasha n'imiryango hama kugira ngo nejo hirya ejo ni wagomba kurongora uze urongorera ahantu nawe ufise ikintu uwo muntu wo muha canke wo mugaburira ntuze kumwicisha inzara umwana wa mabukwe canke wa databukwe Fiko ariko kandi hari akantu nshaka tugarukeko hariho abajene cyangwa ko batera imbere kubera iwabo
of course ugasanga namwe uri gukorera 300 telefone zigumako kandi utarungitse bakabona nko kumenga warateye imbere warahejeje mugihe nawe ukiri kurirondeza ukirondera nayo kuri iyi nzu bikaca bituma komsa iyo utabikoze abavyeyi cyangwa abo muvukana bakabona nko kumenga nta mutima ufise kumenga urabanka je ni kuri bambabarire mumvuge kino kintu kandi ico kintu hari n'umupastor yagize kumva ikakivuga muri Tanzania okay yavuze ati nimba ushaka gutera imbere nimba ushaka gutera imbere kwanza banze wihoze abantu bagutelefona bagusaba uburyo ushaka gukora 300,000 hama ngucu komba nguzurarunka 100,000 ngo muhira hama ariko rero batabitahura nko muhira bande ega umwe wese arabaye karondera ubuzima bwiwe titamfish none okay hamwe wopfa ntibobaho ntibibonanya babaho rero ifo ko ukasa bijya bintu byose nimiburi vuru umuntu akwikwirengeza ni mama wawe ariko nawe ukwiye kuraba some kanaka umuha kugira ngo usigare nawe yo kwiyubaka kuko utiyubatse amaraso uronse ujana hariya uburyo uri kuri isambura hazogera igihe nayo make y'abatakiyaronka kubera ko wisambuye wiyansuka ku ndabo cyane kandi nawe harashobora kuzogera igihe ukenera ugira nk'ikibazo bigasaba ko ucivanamo ko usanga nibikunda kubera n'utwo wari kuba wabitse twose waramaze kurungika hirya no hino muri bu telefone famille ntaciye gufasha ntacifize nabone bategemeye wewe ubu rero wewe naho kubuze ucuja ucubuwande bisaba yuko rero ebana ifo kwanza kwikawasha abantu bamwe nk'ivyo bya muyomba bakuze kuzine bande takure wewe banza ufokasinge n'ivyo wawe banze wiyubake wewe hama ni wagira ahantu uvuga ati aha rero ndafise ivyo kurya n'ivyo gutanga reka rero ndabe uri hasi ndamuzamura ntihanye cyo vuga ati ebana jewe rero ndabona yuko mutoyi wanje ataguma yiga ruguru reka nazino ndamurihire ishuri ni Bujumbura gucyo mugabo ivyo utariyubaka utabanje konza kuyihoza ugasanga agashaka ibumbi ijana ugomba ugasangira n'umuryango uzopfa emwe kandi rero umaze gupfuca usanga na wa muryango atacu uri kurawumarira fiko uri munsi ufise ugaruka rwinshi gukurikirana arimo n'abakuze ndashaka ugire ikintu utekerera surtout ugwaruka abafana bawe bari muri age y'ugwaruka namba ari nka idea runaka wateguye uvuga ati ndashobora kuzibasangiza ejo zikazobafasha kugira ngo muri yambona kazoza turimwo ibintu bigende neza muri kazoza kacu tuko turubaka imbere okay kimwe mu bintu ikintu cyamene babwira nuko batakwiye kwizerera mu muntu okay faut pas ko ubuzima bwawe ubona mu muntu bon nshatse kuvuga iki nk'akarorero ufise umuntu agusupportinga afana kumuryamika ko umutima wose ugeze aragutamu dusponsor twa hato na hato apana kumuryamika ko umutima wawe wose na mama wawe anashaka numuryamika ko umutima wawe wose nubwo bukibi wanyu ebana ntubaryamika ko umutima wawe wose kuko ni kwiga kwibako okay ebana ukavuga ati jewe mfise Imana gusa nta n'ikindi kintu mfise apana kuraba muyomba apana kuraba abandi hari abantu bagira ishari ngo muyomba afise amafaranga nayi wawe urondera gwawe namfasha yashakirika amafaranga ya muyomba nayi wawe ari niki usanga uyo muyomba wawe mukuyaronka atawamufashe igihe yarondera mwari kumwe aho mufashe igiki sayi wawe tekana reka enjoying niba muri etage we kiba muri Nyakatsi reka enjoying nawe pamba nuve muri Nyakatsi nta muntu numwe yaremwe burya nta muntu numwe yaremwe kugira ngo burya nivyo abantu turakenerani mugabo nta muntu yaremwe kubwi wawe ngo kugira ngo aze kugufasha ivyo gufasha no kubesheho kubeshaho ntibibaho nta muntu numwe yaremwe kugira ngo kubesheho oya umwe wese yararemwe twashize ngaha kwisi twese twaje tutambaye twese mugabo uno munsi twese ntitwambara zimwe ntwambare zinganye be uriko uravyumva none ni kubera iki kandi twese twayije kino se tutambaye ni kubera iki burya pasiteri wanje umuvyeyi wanje w'imwe muri yavugeze kuvuga akantu ati nk'ubunye nk'akarorero amafaranga yose ari mwisi bufata amafaranga yose ari mwisi bakayegeranya hama bakatugaburira twese ayangana burya inyuma y'imyaka 10 abo ubona arabatunze warabatunze abo ubona arabakene warabakene nyine kubera mindset rero ntiturabe ibintu by'abandi cyane ahubwo ivyo turabye iby'abandi bitubera icigwa ntugire ishari ngo nuko ubona mugenzi wawe yashininze yagize iki nawe shininga none do your best kora nawe ivyo ukora hamwe yubake
apana gutegemeye umuntu kumva yuko nk'umusore wewe yobangana nanje kiba muhira nk'uyo wese ndamutahura akijya umushusho kwa mama wo kwandi uwo nkose ndamutahura kuko fuma muyorganiza muri abahungu babiri muje kurondera inzu mupanga nubwo yo biyasenkani canke ibihumbi ijana ariko bavyumva muiterateranirize ko je ndibuka twarigeze kuba mu nzu Hey my Jesus. Ja, Imana ikura ku cavu. Twarigeze kuba mu nzu turiha turabahungu bane. Bane batanu. Kandi iyo nzu ntitwayiriha menshi mugabo sometimes yaratunanira. Udafise income yahukura biragoye. N'igihumbi wokibura. Oya, kandi rero twabona dufise income. Ahubwo sinzi ukine gusa, ahubwo ngire ngira tutizerana ugasanga iyo nzu iratunaniye kuri. Kuko wasanga twashaka kwambara ikirato c'ibihumbi ijana ugasanga iyo nzu ntashikana n'ibihumbi ijana mugabo ugasanga yatunaniye kuri turi abantu bane urumva ivyo bintu yabara amahera kubura canke mwararabana kubaza ati ngira ngo kurabana ku mazi kurabana ku mazi rero umva mugurumva iyo nise uwo mubasi naje ndi muri iyo nzu basi duterateranje kuri abantu bane ariko utari muhira ntari muhira ivyo bimpa ibindi vyiyumviro bituma niga kubaho kwibako Nikura vyumva nteko ndaraba mama ngo afise iki ngo canke ngo ababa n'abafise iki je gushika kuri no mwanya n'ukuri hako no telefone na famille ati ebana je kwenda kwamye ko no mba numva umengo ahubwo no raba umwe mu bandi bantu canke nko mu bagenzi akaba ari we nitura sinkunda kugora famille cyane ndakunda cyane kuyibako canke nka taratuza nkaca kubitira ku mawaje nyine ikintu ndimubwira famille je kiba byanse gose rero uriruka ugataradaza nyine ukavuga nti ukavyereka Imana hama Imana yiga gucira inzira rero twige kwibako iyi niyo mpanuro n'ukuri twige kwibako apana kuza turaraba nakafise ibi ko atampako aguhe ko nta tegeko rihari rivuga yuko yoguhako nawe rondera ivyi wawe hama maybe we ni wagira uwo mutima rero gufasha abantu uzubafashe mugabo ko badafise uwo mutima ntibice bigutuma umwanka oya kuko bijya n'ivyi wiwe n'ivyo yaronde n'ivyo wiwe ni mubisangiye nibige kwibako kandi bareke kwizerera mu bantu ariko kandi bizereye mu Mana cyane kuko ho niho hari ubuzima kandi Imana yoyo urazi ko inzira zimaze n'igihumbi yo gucira inzira kubyo yuko ushobora kuronka ivyo wifuza byose Fiko tumushimire cyane ku mwanya yaduhaye hari byinshi yaretse kugira ngo yitabe micro za Roy TV shimira kandi Pasi Pro vuge ni coup de chapeau ni cameraman wacu abikora neza cyane vuge ni Roy TV weekend ciao ciao Mutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisa